urashaka kuba mu buzima bw'umwe, ubuzima bumeze nk'amagufa, ariko ibyizigiro byawe niba Kristo. Haleluya, haleluya. Kristo akaba mu buzima bwawe, azogufata agutera iruhande y'imigezi y'amazi. Hari indirimbo nkunda cyane mu ndirimbo za kantike zo guhimbaza Imana mu Kinyarwanda no mu Kirundi, 120 avuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu amvugira, ni umukuru w'abatanzi kandi yitwa Rukundo, mpamya yuko mu mutima wiwe handitse mu izina ryanje, kuko amvugira nta mwansi yobasha kumunyaga. Mwijuru imbere y'Imana. Haleluya Yesu. Turafite numva ntidutakaza ibyizigiro ko dufite Yesu. Harahiriwe umuntu yizigira umwami wiwe, uhora akabizigira vyiwe, azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi kitumva izuba. Yobu yavuze ngo ndabaye kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana gica kuri CANAAN TV. Amahoro ya Kristo Yesu aganza imitima yanyu. Reka dusenge. Mwami Yesu, ngwino uganiriza imitima y'umwe wese. Mwemu wawe mwiza, ngwino ube hagati yacu. Ngwino ube mu kiganiro cy'ijambo ryawe Mwami. Haleluya. Ijambo ryawe ravangura inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse. Ndaguhaye kaze mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Reka tuganire no jambo riri ku mutima wanjye rivuga ngo ivyizigiro byacu bigume kuri Kristo. Ivyizigiro byacu bigume kuri Kristo wenyine. Dusoma igitabo ca Yeremiya, igitabo ca Yeremiya igice ca 17, dusome umurongo 8. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Uhoraho akabizi, arahiriwe umuntu, umuhirwe dufite muri nosi. Umuntu ahiriwe n'uwizigira uhoraho yamara agahinduka ibyizigiro vyiwe, ubuzima bwe akaba yizigiye Kristo gusa. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho akaba ibyizigiro vyiwe. Umviriza rero umurongo w'8, uwo muntu yizigira uhoraho hariho amasezerano akomeye, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi. Haleluya. Umuntu yizigiye uhoraho azamera nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishora imizi yacu iruhande y'uruzi. Imizi yacu iri hehe? Iri uruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryase, ariko kikamana itoto. Haleluya. Tikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi tikizohararuka kwama. Haleluya, haleluya. Azomera nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, kitumva izuba rizaka muci ikirizaza, ariko uyu muntu tazumva iryo ci. Kubera iki? Ari iruhande y'isoko nde? Kristo. Uwizigiye umwami wacu azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba rizaryaka ariko ntazayumva. Haleluya. Imvura izigwa hehe? Azokwama yama, azokwera. Icyo giti kizera igihe cyose. Kubera iki? Kirateye, kiri iruhande ahantu heza. Haleluya. Ndakwifurije gutegwa muri Kristo. Ndakwifurije kuba uhoraho bizizigiro byawe, uzomere nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Icyo bazoshaka kwamura ku buzima bwawe cyose bazokiyabona. Kubera iki? Uri mu kibanza cyo. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba. Haleluya. Kitumva izuba. Haleluya. Gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto. Kubera iki? Ibyizigiro byacu ni Kristo. Nicyo gituma twamana itoto. Ntabwo ibyizigiro byacu ari abantu, ntabwo ari ibyizigiro byacu ari oya. Ibyizigiro byacu ni Kristo. Uyu muntu ibyizigiro vyiwe yamana itoto, yamanyuzwe. Haleluya. Yamanyuzwe n'ivyo afise, anyuzwe n'ahageze, anyuzwe n'ivyo atunze, aranyuzwe. Kubera iki? Ivyizigiro vyiwe ni Kristo. Ivyizigiro vyiwe ni Kristo. Haleluya. Ndakwifurije gutegwa iruhande y'isoko y'amazi ariwe Kristo. Ndakwifurije kuba muri Kristo Yesu. Ndakwifurije ku buzima bwawe ivyizigiro vyawe bibe Kristo. Ivyizigiro vyawe bibe Kristo. Ube nk'igiti gitewe iruhande y'imigezi y'amazi,
Yesaya 41:18 haravuga ngo nzoziburura inzuzi mu mpinga y'imisozi y'uruharambuga n'amasoko hagati mu myonga, ubugaragwa zobuhindura kidengeri cy'amazi, n'igihugu cumye nzogihindura imbizi z'amazi. Igihugu cumye. Haleluya. Urashaka kuba mu buzima bw'umye, ubuzima bumeze nk'amagufwa, ariko ibyizigiro byawe niba Kristo. Haleluya. Haleluya. Kristo akaba mu buzima bwawe, azogufata agutera iruhande y'imigezi y'amazi. Yesaya yo yavuze ngo azoziburura ahari ubutayu hazosubira kandi hanage, hazubire kandi hashibuke. Imana iguhezagire. Haleluya. Imana iguha umugisha cyane. Muri Yobu igice c'8:11 haravuga ngo mbega umubere wo kura ahatari igitemeka canke urukangaga gomera hatagira amazi. Urukangaga ni ivyatsi biba ahantu harama. Urukangaga ntirushobora kuba ahantu hatari amazi. Nimba ukeneye kunaga, nimba ukeneye ubuzima butotahaye, nimba ukeneye kuba ubuzima buryoshye bunezerewe, haleluya, Kristo abo wa mbere mu buzima bwawe kandi abivyizigiro byawe. Harahiriwe umuntu yizigira uhoraho, uhora akaba ivyizigiro vyiwe. Azomera. Urukangaga ntirushobora kuba ku musozi, ntibikunda. Ni ivyatsi bidashobora kuba ku musozi, biba ku mazi gusa. Nabwo bwama rutotahaye, bwama rusa neza. Haleluya. Yesu Kristo, ndakwifurije gutura ku isoko ariryo Kristo. Ndakwifurije ko ivyizigiro byawe bishinga imizi, ivyizigiro byawe bihagarare muri Kristo gusa. Ndiwizigira abantu bazabahemuka, abantu bazabahinduka. Umuntu arashaka kwemera kino kintu akabwira ngo uzozeje wahagera ngo vyahindutse, ariko dufite Yesu utazohinduka. Hari indirimbo nkunda cyane mu ndirimbo za kantike zo guhimbaza Imana mu Kinyarwanda no mu Kirundi. 120 avuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu amvugira, ni umukuru w'abatanzi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko mu mutima wiwe handitse mu izina ryanje, kuko amvugira nta mwansi yobasha kumunyaga. Mwijuru imbere y'Imana. Haleluya. Yesu turafite numva ntidufite akazi vyizigiro ko dufite Yesu. Harahiriwe umuntu yizigira umwami wiwe, uhora akabizigira vyiwe, azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi kitumva izuba. Yobu yavuze ngo urukangaga ntirushobora kumera ahantu hatarama. Urukangaga umva umurongo wa 12 bivuga neza. Urukangaga rubuza amazi, naho goba rukiri rubisi rudaciwe, rutanga ibindi vyatsi byose kuma. Igihe ubuzima bwacu butari muri Kristo, tubaho mu buzima bw'umye, amagufwa yumye, twamana umubabaro, twamana kutanyugwa, twamana ishavu, twamana agahinda, twamana. Arahiri umuntu ivyizigiro vyiwe bihagaze muri Kristo Yesu. Haleluya. Iyo urukangaga rubuza amazi, ubuzima buruma. Iyo umuntu atari muri Kristo Yesu, ubuzima bwiwe ni buruma. Yamana umutima uhagaze, naho yoba afise ibitayega. Arashobora kuba afise amazu, arashobora kuba afise imiduga, arashobora kuba afite ibintu vyinshi, ariko kubera ubuzima butari muri Yesu ntanyugwa. Yamana umutima uhagaze, yamana adasinziriye, yamana ubwoba, arahiriye umuntu yizigira uhoraho. Haleluya. Uhoraho akabizizigiro vyiwe, uhoraho akabizizigiro vyiwe. Yamana ubwoba, yamana amahoro, yamana umunezero, yamana indirimbo z'amashimwe, yamana urukangaga ngo urukangaga. Haleluya. Ngo rurusha ibindi byose, kuma. Nurusha ibindi byose kuma. Ndakwifurije kuba ku isoko. Ndakwifurije kuba ku isoko. Igice cya 11:17. Kandi ubugingo bwawe buzokwaka kurusha umurango w'amashoka, naho hoba mu mwiza hazomera nk'umuco wo mu gatondo. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ubuzima bwacu burakayangana. Ntabwo dukayangana kubera ibyo dutunze, dukayangana kubera Yesu aturimo. Ntabwo kubera Yesu, kubera ivyizigiro byacu bihagaze kuri Yesu. Ntibihagaze ku byo dufise, ntibihagaze ku byo dutunze, ntibihagaze ku mijya, bihagaze kuri Yesu. Bihagaze kuri Yesu. Harico Yakobo yavuze kuri Yosefu. Harico Yakobo yavuze kuri Yosefu mu Itanguriro igice cya 30
4:9-22 haravuga ngo Yosefu ni ishami y'igiti cy'amacane, ishami y'igiti cy'amacane kiri hafi y'isoko. Haleluya. Amashami yacu arenga uruzitiro rw'amabuye. Yosefu ni ishami y'igiti cy'amacane kiri iruhande y'isoko. Ndakwifurije gutura iruhande y'isoko. Niba bari iruhande y'isoko tuzohaza bagukikije gusa, oya uzorenga uruzitiro. N'abari hirya y'uruzitiro bagira umugisha ku bwawe. Abari hirya y'uruzitiro abari hirya yawe bazagira umugisha ku bwawe. Umwami Yesu aguha umugisha, umwami Yesu akuvomere. Ndakwifurije gutura ku masoko. Amasoko ni nde? Ni Kristo. Ndakwifurije kugira ibyizigiro byawe bibe Kristo. Kristo aba ari we aba ibyizigiro byawe. Haleluya. Uhoraho azogira gute? Azohaza kwifuza kwawe, azoguha kunyugwa, azoguha kuba mu mahoro, azoguha kuba unezerewe. Birababaje muri nosi guhura n'umuntu afite ivyo mwisi byose mugabo adafite amahoro, adafite umunezero, yamana umutima uhagaze. Birababaje, birababaje. Abadafise na kimwe akaba ari wama mu munezero n'amahoro, akaba ari wama mu mashimwe, amashimwe yongeranya ku buzima bwawe. Birababaje. Ndakwifurije Yesu abe ibyizigiro byawe. Yesu aguha umugisha, Yesu akugirire neza. Ndakwifurije ubeka Yosefu ishami y'igiti cy'amacane kiri iruhande y'isoko y'amazi. Yosefu ishami y'igiti kiri iruhande y'isoko. Haleluya. Iruhande y'isoko. Ndakwifurije gutura iruhande y'isoko, iruhande y'isoko, iruhande y'isoko, iruhande y'isoko. Hari umuvuga ubutumwa umwe numvise yavuze amajambo yanyoheye. Eden, itongo rya Eden ngo ryari rigira inzuzi ryavomera. Inzuzi ngo hari inzuzi zine zavomera Eden. Harimo Efrata. Haleluya. Yaravuze ijambo ryanyoheye ngo Efrata aho gwagera ngo gwatanga uburumbuke. Efrata, uruzi rwa Efrata ngo gwagera ngo gwatanga uburumbuke. Haleluya. Yesu agutuze kuri Efrata, Yesu agutuze ku isoko, Yesu agutuze ku masoko. Reka ndagusengere. Mwami Yesu, ni wowe ibyizigiro byacu, ni wowe shimwe ryacu, ni wowe ndirimbo zacu, ni wowe byirato twirata. Haleluya. Ijambo ryawe ryavuze ngo arayiriho twebwe tukwizigiye ngo tuzomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi kitumva izuba. Haleluya, haleluya. Ngo kamara itoto. Wavuze ngo ariko Yosefu iwe ngo ni igiti, ngo meze nk'igiti kiri iruhande y'isoko y'amazi kitumva izuba. Haleluya. Turakeneye gutura kuri wewe Mana. Niwo tazumva izuba, niwo tuzokwamana umunezero, amahoro, ibyizigiro bizima. Urakoze Mana. Uduhe kugira ibyizigiro wewe wa mbere. Haleluya. Tugira ibyizigiro wowe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.